ndatewe iteka ryo kuba kumwe n'abakinyi ba filime ishusho y'umuntu bahora amashusho none ubu bari réel ndabibonera vraiment mbega mwebwe mukurikirana iki kiganiro mubona gute aka gacouple ingene igireyo mubabone bose ingene bameze mubanze muhimbagwe mbwa kazomera neza vraiment ariko ingenda babanze bavyemeje sinopfa kuza ndavuga bataranyemeza uyu mubona iki kigabo ciza vraiment gihimbawe vraiment uyu rero niwe yagize filime ishusho y'umuntu je ngomba ndamubaze kubera iki filime ishusho y'umuntu urambajije kubera iki filime ishusho y'umuntu kubera ko igomba kwigisha abantu bamenye abo bagendana nabo bamenye abo babana nabo bamenye abo bizera bamenye n'ababizera umunsi bazobamenya bazobavumbura ukuntu bazifata bazomererwa bate filime ishusho y'umuntu rero yigisha abantu benshi kubera ko bakinye role uguma ubabaye gose cane uca mu magorwa menshi kubera ko ari we washimye kuyikina kandi ari we wayanditse ijya filime ego nije nayanditse ariko ijya role urumva byarahuriranye nuko nyene nari ndayifashe kubera ijya role urabona ikinwa imara umwanya munini donc ijya role ni umwanya munini nabuze ubundi muntu yoyikina yokwemera gutanga ujya mwanya wose ndayikinira jewe nyene gukina rero ndi macungu ni ibintu bisanzwe mu isi abanyabyago barabaho nka kujya kwanje niyo mpamvu rero nshobora kuvuga nti niko byari bimeze twagomba kwigisha urumva hole yari yese ntegeza kwikina ukwiri ni giki cakugoye muri rya hole muri rya hole ijya hole buriya ajya majambo nubwo ari genda yandika arangora gufata tuvugije kuri anja canwenga yuko canwenga bose barazi ko abo dukinira bose barabizi yuko bihora bingora gufata ku mutwe ry'amajambo nubwo bari jemba nayanditse ariko bikababorohera sha ego nagira ndakubaze ni kiki cakoroheye muri rya filme ikintu kinyorohera icanyoroheye no kuyandika mu gukina ikintu cyanyoroheye bijya bintu mererwa nabi bijya biranyorohera cyane kuko mba numva umengo nije ndabishoboye kubera oya byo gutereta birangora pe gutereta byaramugoye gutereta birangora umukobwa arabizi umwana arabizi gutereta birangora hari akaririmbo wagiye urashiramwo ngo umukama niwe mwungere wanje wagatoye gute kubera iki kajya karirimbo karanyispira cyane kuva kera ndi umwana muto umukama niwe mwungere wanje bose benshi barakazi nasanze bose abo madini nka yose b'abarundi bakazi nicyo gituma novuga nti je bwanje karanjemwo aho nsigara mbona nti buriya utaragiwe n'Imana aba bantu nta kintu bo kumarira kuko benshi babara amashusho y'abantu benshi abari bindi bintu tutazi byinyegeje mu ishusho y'umuntu kanaka rero Imana yonyene niyo ishobora kuturongora nicyo gituma niyumviriye kajya karirimbo mbega mu gutora aba acteur ufatira kuki gutora aba acteur fatira kuri script kuvyo mba nanditse nkaraba umuntu abibereye nkahita ndamuha iyo role kandi ahanini ndanisunga kandi byongeye ku muntu afise umwanya wo kuzonkorera ijya role ndaba umuntu abibereye gusa Anje wamushimye iki Anje burya nagushimye Anje namushimye kuhaje yiwe Anje kubatamuzi Anje n'uyu mwana turi kumwe kubatamuzi ni umwana afise kuhaje yaje ni muto ni umwana muto nimubona ndamumfatishije ku rutugu aho gumfunga no kumfunga ndabivuye ndabyibutse urumva umwana yaje ari muto je twabonanye akiri kwishura aza saba gukina mbona kuhaje afise en plus de ça mbona kandi twaraganiriye sanga n'umwana azi ubwenge bwinshi ashobora kunterera ivyiyumviro ndavuga nti uyu iyi hore no yimuha ayimuha mbona arayikoze neza nuko mbona kuvuga nti wow
mbega urubatse oya je sinu bya bindi byo kubana n'umugore n'umugabo ivyo mubajije oya sindabikora mbega anje Amede umubona gute Amede ndamubona neza ni n'umukobwa aba ari ishusho y'umuntu barabibona Amede yego Timothée bana nari si wewe Timothée atandukanye na Amede we anje nigenda kubaza ikintu wakunze muri filime ishusho y'umuntu ni igiki ukunda kuruta ibindi icambere iryo filime ishusho y'umuntu irimo ubwenge bwinshi uri kigo bw'intayo wategura nicyo cambere irimo ubwenge bwinshi cyane kandi irahanura yahanuye benshi ni benshi baduha amatemanyaje mbe anje wombwira agasene kakuryoheye gusumba utundi uzoba ukoze woba wibuka amufata ku ngufu sene ya pastor ambwira yuko yabivuyemwo ariko yari ishusho y'umuntu yemeye ko nakinye yemeye ko dukundana nubwo yafashe ku ngufu abakobwa rero bafise iyo ngeso mbi umuntu yakufashe ku ngufu ushobora gute kuvuga ngo ngwego twakundanye ariko padi warabibonye donc nubwo yari ishusho y'umuntu yarigaruye arambwira ati ndagukunda nubwo yaciye ampamba mbona pastor mani mubabarire abanyanga none leson wotanganiye ko bakurikiranye ishusho y'umuntu leson notanga nuko abantu tutoza turabizera kuko kenshi duhura n'amashusho y'abantu kuko na pastor ntibari bibaza yuko nkorera ibintu nkabijya kandi ari pastor ariko twasanze ishusho y'umuntu atari pastor wanyawe Amede impanuro wewe wotanga niziye impanuro umuntu ashobora gutanga n'ibintu byumvikana cyane buriya nimba ari gukunda duhamagariwe gukunda abantu bose ariko kwizera ntitwemerewe kwizera abantu bose uwo kwizera ni umwe data wo mwijuru wenyene abantu hageze kwizera tuzogendana amakenga kubera no muri Bibiliya yarayivuga ngo umunyabwenge agendana amakenga mbaho ngira ngo nibisa nk'ivyo nukuvuga tugendana amakenga hageze kwizera umuntu nukuvuga umuntu ntituzi kimurimo neza muri irya filme ishusho y'umuntu baravuga ningo akari mu nda y'ingoma kamenywa n'uwayikanye nukuvuga rero ntituzi kirimo umuntu anje turi kumwe ngaha ntawuzi ivyo ariko arantegurira usanga nk'ubu nitwamara gutaha aca yanteze mutego ivyo rero nukubibana tukabana abantu tubazi ariko twizera Imana ko ishobora kudukura hano hantu akaba ariyo itubera umwungere umukaba niwe mwungere wacu umwungere wacu mbe anje ni igiki wosaba Amede ikintu wifuza wosaba Amede ikintu nifuza nzaba mbere nsaba ako kunwa canka ko kurya oya ndabahaza abana ikintu namusaba nuko yobandanya aryohera abafana bacu akadutegurira filime nziza cyane bakunda kandi itanga impanuro na cyane cyane cyo namusaba ibikurikira ntaco tuzobimusaba padi wowe Amede ni igiki wosaba Anje no musaba yuko yoshiramwe agatege cyane mu bintu bya filme ndamaze kubona yuko Anje akundwa abantu baramukunda vraiment mugabo buriya abantu n'abantu